Imana ishimwe cyane. Ah, umunsi udasanzwe niyo bidasanzwe cyane kugira ngo dushimire Imana mu gihe ko turarangiza umwaka. Ariko imbere yuko turangiza umwaka nuko umuntu abanza kwicaramo akiyumvira none ubugingo bwanje bwagenze gute. Ego ijambo ry'Imana rivuga ngo nawe ari wisuzuma mbega si wowe wiyizi. Haleluya. Imbere yuko tugiye icyo tuvuganye cyane kuri akanya gatoya ko kurangiza umwaka, kugira tubanze dushima Imana. Mwami Yesu, urakoze kudukunda, urakoze kutubabara, urakoze kuba tuziganye Mwami igihe cyose tumaze. Rero umunsi dushima izina ryawe kuko Mwami Yesu Kristo turawe waduhisemo kugira ngo tube abawe. Urakoze nuko ntuhabwe icubahiro, ishimwe n'icubahiro bya bihe byose Mwami. Amen. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ubwo twarabonanye ngaha ko turavugana twibutse igihe cya Noheli, cyo kwibuka cya Noheli. Ego mu haraheze igihe, ariko cyane cyane tuba tugiye kwiyumvira none ubwo Kristo waramwakiriye, yaje kugira ngo turokoke, yaje kugira ngo dukire, yaje kugira ngo turonke ubugingo budashira. None burya ubwo bugingo budashira wumva ubufise. Erega ngo abamwakiriye bose babasha gucika abana b'Imana, kandi yaje kugira ngo duhe ubugingo bwuzuye. Haleluya. None uno mwaka wose turiko turiyumvira, wumva wawutanguye gute? Ndibuka bamwe twatanguye dupanga umugambi uno mwaka ngo nzoheza gusoma Bibiliya yose ndayimarire. Ugasanga ntari igice wageze usoma, canke se uno mwaka nzoramisa amasengesho mu gatondo ibihe byose mugabikanka. Haleluya. Umwana w'umuntu arapanga. Nibaza ko mu migani igice cya 16 ku murongo wa 3, migani igice cya 16 ku murongo wa 3, nibaza ko naho havuga ngo umwana w'umuntu arapanga, ariko Imana nishitsa. Uremeye kuhoraho ibikorwa byawe, niho imigabo yawe izokomera. Haleluya. Ni ukuvuga ibintu byose iyo utaremetse ibikorwa uhoraho, ibikorwa byawe ngo bihe uhoraho ntibishobora gushika. Haleluya. Niwe tanguriro ry'ibyacu byose, niwe tanguriro rya byose, igitanguriro ryo kubaho uhoraho, iryo kumenya ubwenge no kubaho uhoraho. Haleluya. None rero sinzi, none ubwo waremetse uhoraho ibyawe. Yesu nashimwe cyane mu kwibuka ibyo twaba twarakoze, ko twaba twagenze umwaka wose byagenze gute. Niba ari icyo ushima Imana, shima Imana nibyo, kandi ari ibyo byakugoye naho nyene ibwire byose, kuko ngo hahirwa ababaye ko uhoraho kuko aribo bazohozwa. Yesu nashimwe cyane. None rero nanjye ndashima Imana ko yanzigamye muri iki gihe, yaradufashije icyo gihe nandurutse fata nawe na Yesu. Hanyuma rero arantuma nze gukora ibikorwa byayo, numva umutima unezerewe cyane kuko uhoraho yangiriye neza, akampitamo mu bandi atari uko ntuta umuntu n'umwe, ariko akampitamo kuko ubw'ubuntu bwayo. Yesu nashimwe cyane. Yaratutumye, iraturungika. None ubu ndashima Imana ko yampaye umunezero udasanzwe, yankirije urupfu, iragahezagirwa. Haleluya. Ariko byatugoye ntibyabaye bikeya, ukwimuka kuva aho twari turi tugenda aho turi ahandi hose byabaye birebire, ariko ndashima Imana ko byose yagiye ba inshuti y'ukuri. None ndagomba yuko mu migambi tugomba gukora esi icoma. Matayo 6:33 ikaba icisha imikizo. Matayo 6:33 haravuga hati, avuga ijambo ry'ubuto ngo ntimukiganyire. 33 avuga ngo, ribaza n'ijambo benshi tumenyereye rivuga riti ubwami, ariko mubanze mwitwararika iby'ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, niho byose muzobyongerwa. Mu migambi yose twopanga, uburyo imigambi isi kurapanga niyo kwitwararika iby'ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, kuko bikwiriye yuko biba ibyo ubwami bw'Imana. Kuko ijambo Yesu ariko abigisha abandi yavuze ngo muvuge muti ubwami bwawe nibuze. Haleluya. Ubwami bwawe nibuze. Iyo buza buraganza. Turazi yuko umukuru w'igihugu iyo atwaye ashika asambura ibintu byose, agahindura amategeko atarashimye, agatangura gushasha. None ubwa mbere na mbere
ubwa mbere mubanze mwitwararike iby'ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo. Ubwo imigambi yose kurapanga niyo kwitwararika ubwami bw'Imana. Ubwo mu byo ukora nimba nk'ubu byarakugoye uno mwaka, it's okay. Yesu n'umunyabuntu kandi umunyakigongwe. Mubwire aho byakugoye, nakose kumubwira gusa kuko arabizi byose, ariko byatuma ubweti Yesu byarangoreye, ariko ndagomba kwitwararika iby'ubwami bw'Imana no kugororoka. Ikiryoshe ni kimwe, iyo witwararika ubwami bw'Imana ufise amahoro adasanzwe, ariko ikibazo gihari inyongera yararutwaye. Inyongera ishobora kuba umuryango, ukeneye umuryango ngomba kuzana umugore byihuse, cyangwa ngende kurongorwa byihuse, ngomba abana biranyarutse rwose, ngomba kugira iki. Ariko umusikuzi yavuze ngo ibyo byose ngo ni ubusa no guhahamira umuyaga. Ariko mu gihe bitarimo Kristo no guhahamira umuyaga. Abantu benshi bararondera amafaranga bakagira iki mugabo, ugasanga aheza atanico ayabamariye, bikaribwa n'abatabiruhiye. Haleluya. Esi icomba ukitwararika ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Ndibuka igihe iryo jambo ry'Imana ryasubiye kugira ingufu mu bugingo bwanje, nasanze umenga bamwe iyo ugukizwa umenga biri boring, cyangwa se umenga nta munezero urimo. Sinzi kuba warakiriye Yesu. Yavuze ngo mugira umunezero wuzuye. Haleluya. None Yesu kariho umunezero, ayo bari muri wowe ukabura umunezero gute? Ahubwo yukijijwe naho ugira intambara, Kristo aragufasha, arakugwanira. Ega twebwe ngo ntiturabaneshwa kuko Yesu yaranesheje. Yesu nibaze muri Yakobo yavuze ngo uri muri mwebwe afise inkomezi gusumba uri mu isi. Haleluya. Ufise Kristo agenda ahagaze neza. Ese ico mukarondera Kristo. Mbega ubwa mbere ni Yesu atangura. Ubwo burya mbyutse ni Yesu atangura. Ubwo burya si ko muri telefone zivyura. Ubwo mu buzima bwacu ni Yesu. Mu kazi kacu ubwo Yesu tumushingire ntahe. Mu bikorwa byacu ubwo ni Yesu dushingire ntahe. Mu migambi yose dupanga bavuze yuko uhora no wayikomeza. Ni wakomeza imigambi yacu. Reka ndagusabe mu migambi yose upanga gira Yesu bwa mbere. Uvuga ati Imana, uno mwaka wa 2026 ndagomba ko ubwa mbere na mbere nitwararika ubwami bw'Imana no kugororoka. Ibiriyo ndazi byose bizoza. Umuryango uzoza, akazi keza kazoza, ubuzima bwiza buzoza, mugabo mu gihe uzobutinya icyaha. Hanyuma mu Bikorino ba mbere ku murongo igice cya 10 ku murongo wa 31 ngo mu byo mukora byose, wanywa warya, byose ubikore mu guhesha Imana icubahiro. Ubwo ibyo urya byose uri guhesha Imana icubahiro, ibyo unywa nibyo guhesha Imana icubahiro. Burya kangaho ijambo ry'Imana. Yesu yavuze ngo yuko ni umuntu akwiye gutungwa n'umukate gusa, ariko atungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Imana. Burya ubwo umukate urawurya kenshi, canke turaba kuvyibusha umubiri wacu. Bamwe twaragize imibiri myiza itotaye, ni vyiza cyane. Mbega mpwemu yawe nayo ivyibushe nk'uko vyibushe ku mubiri. Reka ndabinginge dukomeze tuvyibushe imibiri yacu mu byo dutegura byose, twitwararike iby'ubwami bw'Imana no kugororoka. Ibindi byose bizoza nk'inyongera. Ndabizi neza Yesu azodukomeza. Ibyo wabuze byose bizoboneka, ibyo wari ukeneye bizoboneka mu gihe wabanje ari igihe cy'ubwami bw'Imana. Yohana wa mbere igice 5:13 avuga ngo bavuga ngo nibaze 13 bavuga yuko nivyo muzosaba byose bivuye no mu bugombe bwayo, byahuye mu bugombe bwayo, mwizere ko mwabironse. Rero nimba ibyo urondera bikubirondera mu by'ubwami bw'Imana no kugororoka, nta kabuza bitazoshika. Ariko mu gihe bitazoba bihuye n'ibyo bwami bwayo, haraho uzobironka, ariko mugabo nta munezero uzoburimwo. Reka ndabinginze dushire Kristo mu bugingo bwacu, mu miryango, igicaniro cyo gusenga kibemwe abana bakurire mu gakiza. Hanyuma mu kazi kacu habe ma Bible study, turondere kusoma ijambo ry'Imana, abantu tubabwira ukuri. Hanyuma no horatinya gusangiza abandi ko Yesu yamugiriye neza, ntukabihishe. Uno mwaka wa 2026 tugomba ko Satani yisigarana wenyene, ariko ijuru turyuzuze. Haleluya. Abo turi kumwe mwese muhaguruke dushima Imana kandi turondera Imana yacu. Gira ubwoba, mwemaze gushoboza. Nimuvise ukwizera, mwemaze gushoboza.
itwararika iby'ubwami bw'Imana, ibindi byose byongerwa muri itanguriro igice cya mbere ku murongo wa ngo ubwa mbere na mbere Imana, reka ubwa mbere na mbere Imana, itariki ya mbere Imana, iya kabiri Imana, itariki 31 y'ukwa 12 Imana, byose yavuze ngo ndi Alpha na Omega, itangura n'iherezo, reka abe intango kandi abiherezo y'ubugingo bwacu, kuko Yesu ataraza uruvugoza ubwo azosanga uri mu ubwami bw'Imana bwo buri kuburagoka, cyangwa uzosanga ari inyongera zagutwaye. Imana ufashe, reka ngusengere uyu mwanya utarafata ingingo, nukunda kwinginze ntujabukane ibyaha wamyemo muri 2026, uce bugufi wihane, urondere Kristo, amahoro aragushikira, kandi wegere imba uri kure, nimba utarahora uja gusenga, ja ku rusengero, ugenda aho bagufasha, bakwigisha, bakurongorera mu nzira yo kugororoka, bifatishije Bibiliya. Yego kuko si hose ari ukubizera, ariko ukuzorongorwa mugabo, nimba aho urusenga rimwe usenge kabiri, wongereko uno mwaka wako Imana ibongera umugisha, umwaka wo kugororoka, umwaka wo kurondera Imana, kandi Imana bakomeze. Reka nsenga. Mwami Yesu Kristo, urakoze cyane, urakoze kuduzigama guhera itariki ya mbere y'ukwa mbere, bamwe twari gupfa, twaratse gupfa, abandi hari abarokotse, no habwa icubahiro kuba tuzigamye, batuzimye kugira ngo Mwami tuzogukorere. Ndakwingize Mwami, muri iki gihe tugiye gukora, tuzohore tukurondera Mwami ibyo ukoze. Yesu ndakwinginze Mwami, mu migambi yose Mwami, twitwarire iby'ubwami bw'Imana no kugororoka kwawe, ibindi byose bizozana inyongera. Ndagomba twongere imbaraga abantu, twongere abana, harimo abakeneye abantu baha abana, abakeneye ubuzima baha ubuzi, abakeneye umuryango baha umuryango, ibi ukeneye amahoro Mwami, wadusezerera amahoro, kabakurondera bose bazoyaronka, kandi bazoshika kugoroka byo ukoze. Urakoze kugira neza Mwami, utubabarire Mwami ko byatugoye, ariko uduhe inkomezi, duhe mpwemuyera nkuko wamudusezeraniye, tugukorera byo kuri Imana. Haya Yesu, urakoze cyane, mu izina rya Yesu Kristo urakoze cyane. Turasaba yuko